turazigwana nyene tuko turagwana nizo ngorane ariko ubu generation y'ubu fise chance nini cyane. A big Fizzo ategwa gahinda n'umufana canke se n'abamwe mu ba promoter baba babagiriza ibi nabiriya, ariko kandi we wavuga ati gute umuntu ashobora kwitora ugasanga amvuga ko ibi nabiriya ngo sindamusupportinga ngo sindamufasha, kandi page yiwe ashobora kwishira ko ibyo ashaka n'ibyo akeneye. Ati simbona ukuntu abaririmbyi mutugarukana mu minwa yanyu uko tutabafasha canke se ko tudashigikira ama platform yanyu muri rusange. Ibi Big Fizzo yabivugiye kuri live aho yariko yumviriza ivyumviro by'aba promoters bamwe abafana bamwe ariko ashavuye n'akababaro Kenshi yerekanye ko ahubwo nawe ibi bintu bimubangamira. Abakunzi ba Media of People, my name is SP, as I'm telling you always, make sure ko subscribe kuri Media of People kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibize biragucika. Reka tubitangure uko parce que ngo sampotinze reka bibintu bibe clair nshatse ndaza sivyo. C'est pas parce que wa postinze nivyo nashatse kuvuga, c'est pas parce que wa postinze gikorwa kiwanje yuko utushaka yuko ucumamagara ngo ncenza. Non, ça marche pas comme ça. Ivyo bintu utegezwa kubitahura bro, kuko ni page yiwa ni wowe supporting icyo ushaka, ni wowe ushira page yiwa icyo ushaka cyose, ni wowe ugishirako my brother Juniors, ni wowe ugishirako. Sije mba ndakubwiye ngo nshirirako. Umunsi nzo guhamagara ati Juniors ndafise ikintu ngiye gusohora, eba ndakurungikiye €100 yo kuriha nuze je sais pas wifi wawe rabicukora nzi gukura nawe, ariko page ni wawe, ni wowe ufise uburenganzira bwo guposta icyo ushaka, ni wowe ufise uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka, ni wowe ufise uburenganzira bwo kuvuga byandagutakiye byose. Ariko nimba ufise ubwo burenganzira, c'est pas parce que ngo tu m'as posté ngo jewe chemba obligé yo kuza likinga canke non, je suis désolé. Vraiment je suis désolé. Nukuri kw'Imana ushaka urampostinga, utashaka urampost parce que ni wewe le boss, ni wewe ujera post yiwa. Ushaka urampostinga, ushaka ntumpostinga. Reka tuvuge bajya bose woro posta nukuvuga yuko muhora muvugana, nukuvuga yo baguhakana. Ikibazo sakanu utari kuradutahura kubera kuvuza akantu ucivuga ku kantu ikibazo nanjye bajya bose woro posta. Reka tugende bukebuke, shaka ugende kuri panel yiwanje, genda kuri page yiwanje, nta poste y'umuririmbyi wo hanze ariko. Oya bro nta poste y'undi muririmbyi ariko bro tugende, nta muririmbyi wo hanze ariko. Tugende kuri panel yiwanje, nabati ikibazo ngana ariko ndishura kubera iki wavuze ngo akantu wumvise ndiko ndavuga akantu wacu usimbira ko kantu. Navuze page si yawe ego cyane uko ushaka na cyane. None umuntu wose posta ushaka yuko aza kuvugisha, ndashobora kwishura kuri ico kibazo. Umuntu wese uposta ubushaka yuko aza kuvugisha cyangwa ubushaka yuko aza gukomanta kuri iyo post wa postage, ndashobora kwishura kuri ico kibazo mu ngundi. Ikibazo suko uza gukomanda, ahubwo ikibazo ni mu gihe je mba mfise emission hama ngagerageza gutumira muri abo baririmbyi, indira ndakwishura bro hama ngagerageza kwishura ndabandanya ngagerageza kurondera muri abo baririmbyi. Ni ikintu kiri direct. Iyo postage umuntu ubushaka yuko aza gukomanta kuri iyo post yiwawe, ivyo ntavyo mbashaka, ahubwo bimbabaza mu gihe mbonye umuriri apata biraheze uranjaniranye big brother. Oya Genius, yaruka hahandi mu gihe cyo tubona undi muriri
iyo ntanguye kuririmba ntawe mba nasabye conseil iyo ntanguye kuririmba ntawe mba nasabye écoutez-moi iyo ntanguye kuririmba ntawe mba nasabye conseil sinzi uko bitahura iyo rero wewe uri kura posta nta conseil uri kurasaba cyangwa nta kintu na kimwe jewe mba naririmbye nsora indirimbo uko abantu baza kuyakira alhamdulillah simba nshaka yuko ngo mfata abantu ku nguvu ngo ukunukunuku alhamdulillah rero nawe we iyo uri kuragira post yiwa nta conseil numwe uba kurasaba wowe posta ivyo ushaka nanje mba ndiko ndakora indirimbo nkayiririmba ata conseil nimwe nasabye bro erega mugani je sinavuze kuri wewe navugiye muri en general nanje ndiko ndavuga en general ni bon mugabo rero ikibazo kiza hahandi no ikibazo kiza hahandi Juniors, my brother. Yes, big brother. Yes, big brother. Ibyo mukora to turabishima nukuri naho tutabyandika naho ntaza kuri nuze yiwawe kuko abantu bakora nk'ivyo ukora ni benshi sivyo gakaka nukuri kw'Imana nabo tuvugana ni benshi sivyo nakubwiye nshobora guscrollinga nkagwa kuri page yiwawe na dadarabizi deja na dadi genda ndamufollowinga na dadi ndamufollowinga urumva balandri bande bosi genda bafollowinga peut-être sindaga kuri page yiwawe bro mugabo nimureka kudufata ku ngufu c'est pas parce que ngo tu m'as posté ngo yuko donc ntegeza kuba obligé je suis obligé yo kuza kulaikinga non ça marche pas comme ça bro ça ne marche pas comme ça kuko nakubwiye page yiwawe ni page yiwawe ushobora gupostinga ivyo ushaka wewe c'est pas parce que ngo postinze ngo nuko ujya muntu aza kubilaikinga no wewe wapostinze ku mutima wiwawe uranyumvaga Juniors umvaga kaka on n'est pas là yo ko oblige abantu ngo parce que ngo naka na postinze kuko wewe cyo wavuze ngo jewe ndagira ukunuko nuko ngo baze hari abandi basanda batumira ku kiganiro cyanje bakanga c'est pas parce que waba postinze ngo achaza mu kiganiro ciwawe non je suis désolé c'est pas obligé ce n'est pas obligé yuko ngo wewe wampostige ngo wangiriye promotion ngo konchamba obligé yo kuza ku kiganiro ciwawe no nukuvuga yuko wewe wabigiriye par intérêt wabigize par intérêt ikibazo nuko muko muratujyanira ese navuze yuko ari ngombwa kuza kuri panel yiwa yamaze kuba ndende cyane ariko big fizzo atigeze ataho ya nivyo genius aba artist abantu ba postinga ku munsi ni benshi cyane ntashobora kuvuga ngo reka ngende kuri ko genius ya cyo kibazo lavash cyo kugira kugira video ndakubaza Juniors muko muraciye kandi si fresh oya umva ndakubaza none upostinga abartiste bose reka mvuge icyo ngize kuri icyo kintu upostinga abartiste bose oya iyo ni question piège genius simyo muzenya kabisa yabaye jojo yabaye ndende sana kabisa nagushaka kumva ni ibintu ahubwo genius sorry guys tuvuge ku ndirimbo icyo kibazo ikintu cyari kiri ngaha umva ndakubwira nk'umurundi sivyo nk'umupatriote sivyo indirimbo yasohotse ushaka kuyiposta mon frère uzoyiposte tuvuge ku ndirimbo uzoyiposte nimba ushaka kuyiposta uzoyiposte ntavyo ndiko ndagusaba ngo ndakwingingire ngo ndagupfukamire wewe ubona yuko ikwiriwe guposta muri page yiwawe uzoyiposta ntavyo ndiko ndagusaba ntavyo ndiko ndagupfukamira sivyo ariko ubona yuko ifise valere yuko uyiposta kuri page yiwawe uzoyiposta ubona yuko ifise valere yo kuyipromotinga kuri wewe uzoyipromotinga ntavyo ndiko ndagusaba ngo ndagupfukamire ngo ndagusabe ngo ndakomera amashyi no
kuri wewe umutima wiwawe wumva yuko bishoboka yuko uyiposta uzoyiposta, wumva yuko bidashoboka uzoyireke. Point bar. ahubwo Fizzo ndabona ya uvuze neza, ndabona ikiganiro kigiye kuri X twashaka ucishamo basi gatoya indirimbo ikavuga gatoya basi n'abatari indirimbo ya Berry Music Big Fizzo tugarutse cyo tubwira ukuntu twokorana tuvuye muri iyo ndirimbo ya Berry Music mutumwe ducishiriza hamwe abaririmbyi mutubwire eske abaririmbyi n'aba content creator twokorana gute kugira twese dutera imbere nakoze icyo ni kibazo daddy bakumere nanje ako turagasuye ufata iki daddy abari mu gishanga ayo ndirimbo nshakuvutse mugaje cyo narasabye nuko tubanza ko tukavuza indirimbo yasohotse abantu batarami baca bagenda baraba amasanamu ya kuri YouTube byiza gusumba tu. C'est bon mugabo unanipinga sana bro ndagukorora siniko ndakupinga tunajuana mimi na wewe ndakupinga haricho duhujije nawe bana mimi naongea tu kweli unasema ngo nakudugije kugira turabe solution wowe kurambwira ngo ndiko ndakupinga yeye ko ndakupinga sina kuduza mugiye zakano tugafata person vraiment je ntacho biba bitwaye to oya kweri kuruko avuga ko ndiko ndakupinga bro what's wrong with you Genius. Kibi narimvuze. Uvuze ngo ndakupinga. Uriye ndakupinga why? Mugabo umva live yiwe urumva kandi urumva kuba twazamutse ari abantu benshi cyane ngo bashaka kuzamuka ariko vyanse. Mudana complication. Twazamutse kare twumvikane cyo. No. Ntakabaze kumvikane bo. Anje muri mewota. Ngari y'abafana babona none se abantu ibintu ikora n'ibikino. Ari kintu daddy yabajije daddy wize yabaje ni Big Fizzo yemeza neza 100% ko ugwaruka rushasha mu muziki rufise amahirwe gusumba aba legend nk'uko abivuga. Aya mahirwe makeyi aba legend bafise canke se izi ntambamyi aba legend bafise ushobora kwibaza ati ni ntambamyi nki ariko biboneka neza ko ugwaruka rushasha ruriko ruronka deals ruriko ruronka ibiraka bitandukanye mu gihe aba legend agashomeri iwabo kugazwa babiri bakunzi ba media of people bye bye inkuru nk'izi nta handi muzisanga atari kuri media of people, the voice of people. Make sure to subscribe. Ciao.